Shalom, ndabaramukije mwese nongera kandi abaha ikaze mu kiganiro intahe yacu c'uno musi. Mu kiganiro intahe yacu c'uno musi tugira tuyage ku kintu bita agaciro k'ibikurimo. Burya wari uzi ko muri wewe harimwo ibintu vy'agaciro kandi agaciro kanini gose. Imbere yuko tuvuga ako gaciro, nagira kwanza tubanze dusome mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo 10. Haravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza vyose Imana yageze ngo tubigenderemo. Rero Imana hari ibikorwa vyiza yageze ngo tubigenderemo. Imana mu kuturema ntiyaturemye turungika kw'isi uko nyene oya, ariko yaraturemye ituremera n'ibikorwa tuzoza gukora. Wari uzi ko imbere yo kuvuka Imana yabanje kugutegurira kwanza ubuzima uzobamo. Ugiye kuraba umwana imbere yuko avuka, umuryango uramwitega, umuryango uritega ico azoba aje gukora, uko azoshika yambaye, kuko ikigoma ntigitanga umwana ntatanga ikigoma gushika. Abavyeyi baramenya ati umwana azovuka, reka rero dutegure ikigoma, bakazana ikigoma kugira ngo umwana niyavuka azosange hari ibikwiye, uburyo azoryama, uburyo azobaho. Abavyeyi nibo bavyiyumvira, umwana ataranavyiyumvira. Sura ngo Imana nawe imbere yo kwikurema yakwiyumviriye ko ivy'ubwize, hari ibintu vyinshi yakwiyumviriye ko ngo twasomye mu Banyefeso, mu Banyefeso avuga ngo twaremewe muri Kristo Yesu ngo kugira ngo dukore ibikorwa vyiza Imana yageze ngo tubigenderemo. Hari ibintu vyinshi Imana yageze ngo tubigenderemo. Niyo mpamvu Imana yaturemye. Ugiye gusoma muri Zaburi 127 haravuga ngo abana n'ingabire ziva ku Mana, ngo harahiriwe ngo abantu bafise umutana, abafise ni nk'agasaho kuzuyemwo abana. Donc ngo harahiriwe abantu bafise abana, kuko iyo wewe kuba waravutse uvukira muri uwo muryango, ukaba uba muri iyo communauté, ukaba uba muri ico kibano, ni ikintu kidasanzwe Imana yahaye ico kibano ubamo. Uruwa gaciro cyane muri ico kibano, kuburyo Imana yariyumviriye kado yohereza, ingabire yohereza abo bantu baba muri ico kibano, abo bantu baba muri ico gihugu wavukiyemwo canke ubamwo, abo bantu biga kuri iryo shuri wigamwo, abo bantu bakora kuri ako kazi ukorako, iraraba ingabire yobaha ikibona yobaha wewe. Rero ubwa mbere na mbere ukumenya ko uri ingabire Imana yahaye abo bantu. Rero nk'ingabire Imana yahaye abantu nuko nta muntu n'umwe atanga ingabire novuga idafise akamaro. Iyo utanze ingabire ku muntu ukunda, umuhereza ingabire uzi yuko ari ingabire y'akamaro. Kuvuga ati umuntu ndabona agenda n'amaguru kenshi, reka ndamufashe ndamuhereza ikinga, reka ndamufashe ndamuhereza imodoka. Rero iyo utanze ingabire ukayihereza ku umuntu ukunda, umuhereza ingabire y'agaciro wiyumviriyeko. Rero Imana yariyumviriye kuri ico kibano cawe, Imana yariyumviriye kuri uwo muryango wawe, Imana yariyumviriye aho uba, aho wavukiye, kuri abo bana bawe. Iraraba iravuga ati aba bantu ingabire nobaha reka ndabahereze, icitamwo kubahereza wewe. Burya uri ingabire idasanzwe Imana yahaye ico kibano. Rero bisigurira ngo nimba Imana yabonye ko ari wewe ngabire yobaha, muri wewe hari ikintu kidasanzwe Imana yateretse muri wewe. Hari novuga ivyo ico kibano ubamwo gikeneye, burya Imana yabishize muri wewe. Ivyo umuryango wawe ukeneye kugira ngo ugire amahoro, hari ibintu vyinshi umuryango wawe ukeneye kugira ngo ugire amahoro. Vyinshi muri ivyo Imana yabishize muri wewe, na niyo mpamvu wavukiye muri uwo muryango. Urashobora kuba wiyumvira ati none kubera iki navukiye mu muryango ukenye, ariko Imana yarabona itunga riri muri wewe, na niyo mpamvu yarese ubuvukiremo kugira ngo uzubatungishe. Rero nashaka ndakubwire wowe uri kuranyumviriza yuko Imana mu kukurema yakuremye igushiramwo ibikwiye kugira ngo bishobore gufasha abantu benshi. Uno munsi urashobora kwiyumvira ati kubera iki nshize stati kuri WhatsApp canke kuri Facebook abantu 200 bayiraba. Burya muri wewe hari ikintu kidasanzwe Imana yateretse muri wewe, novuga abo bantu 200 bakeneye. Igihe cyose uzobaho utazi yuko burya muri wewe hari ikintu kidasanzwe Imana yagushizemwo, abo bantu bazokwama babaho bafise ingorane, kuko inyishu y'ingorane zabo Imana yazishize muri wewe. Iyumvire nk'ubu umuvyeyi yosiga amafaranga yo kugaburira umuryango, hama
amaze gusiga amahera yo kugaburira umuryango akavuga ati ndagiye nzogaruka, hama ayo mahera bakayasigira wewe, hama ho kuguma muhira ngo utange amahera bateke bagaburira abandi bana, wowe ukaca uhitamo kuja kwitembera ati nakare mama sihari, nakare papa sihari. Ca wiyumvira hamwe mama wawe yoteba gatoyi, batoyi bawe batangura gupfa n'inzara, abandi bagware amakwaca, abandi batangure gupfa bishwe n'ikigoyi, kubera ko uwo basigiye amahera yatevye kuzana, uwo basigiye ingaburo, uwo basigiye amahera yatevye kuyazana kugira ngo bashobore gusoma. Uko rero niko Imana yararavye ikibano tubayemwo, ikirafata ivy'ikibano gikeneye kugira ngo bakire ibitereka muri wewe. Igihe cose wewe wama wiyumva umenga uri okipe, uri busy, novuga urafatiriwe no kugaragaza no guhereza ico Imana yashize muri wewe mu kibano cawe, gutanga ku kibano cawe c'Imana yashize muri wewe, niko ikibano cawe kigenda kirapfa. Uno munsi urafise ingabire yo kuvuga, nimba ushobora kuja kw'ishuri ukavuga, ukesipika umwigisha akakumva cyangwa ugasigura ugakora bijya bintu, ukabishobora gusigura icyumviro cyawe bakacumva, niko ushobora no kuvuga ijambo ry'Imana bakabitahura. Nimba ushobora kuririmba indirimbo za babandi navuze abantu b'isi, nuko ushobora no kuririmba gospel abantu bagakizwa. Rero ivyo bintu byose Imana yashize muri wewe, iyo ngabire ufise muri wewe. Burya hari abantu bariko barabaho nabi kubera ko wewe watevye kuja kuyibasesekazako. Burya hari ikintu natahuye mu buzima, nuko nasanze yuko ugiye kuraba igiti naho coshaka kikaba kinini gute, kikama ivyamwa vyinshi. Burya ivyamwa, igiti ntikirya ivyamwa vyaco, ariko abantu begereye igiti nibo barya ivyamwa vyaco. Sigura ngo wewe ntuzokwigera ubenefisia canke wungukira mu vyamwa wama. Ego urashobora kuvyungukirako kuko abo wavyamiye bagarutse bakakuvomera, nkaho igiti uko cama cyane abantu bajya kuvyo cama baraza bakakivomera. Ego muri ubwo buryo, mugabo nta giti na kimwe kigera kirya ivyamwa vyaco. Igiti ntikirya ivyamwa vyaco, mugabo iyo igiti camye camira abandi. Rero nawe burya muri wewe hariho itunga ridasanzwe Imana yashize muri wewe, mu gihe wohaguruka ugatangura kwamira abandi bishobora guhindura benshi. Ivyamwa vyawe si ubikeneye, ico kibano cyawe, uwo muryango ubayemwo, abo muvukana, abo mubana, abavyeyi bawe, abana bawe, ishengero ryawe, akazi ukora, ababosi bawe, abukoresha, abakoresha bawe, naho buri umupatro mu nzu, burya n'umuboyi canke umuyaya agukorera arakeneye kubona ivyamwa biguserukamo, kwamura kutungwa n'ivyo vyamwa. Kuko hari impamvu utakoresheje abandi, hari impamvu utakoreye abandi, hari impamvu wavukiye mu Burundi canke mu Rwanda canke ahandi hose uri, hari impamvu uba muri ico gihugu urimwo. Rero ako karyo nyene waronse niko Imana yashimye gushira inyishu z'ibibazo ziri muri benshi, ibibazo biri muri benshi, Imana yashize inyishu muri wewe. Rero uno munsi urakwiye gutahura ko burya uko uteba kugaragaza canke gufasha abandi ubafashishije n'ico Imana yaguhaye, umenye ko hari abantu bariko barapfa. Hari abantu bokijijwe kubera urukundo wobereka biciye mu mafaranga Imana yaguhezagije, ariko uri okipe no gukoresha ayo mahera ibindi. Kavuga ati ho ndakeneye kugira ibi, ndakeneye kugira ibi, ariko hari impamvu Imana yaguhaye ayo mafaranga, hari impamvu Imana yaguhaye ayo mashuri. Uhora wiyumvira impamvu uri uwa mbere mu ishuri canke ubizi mu ishuri, hari impamvu Imana yaguhaye ubwo bwenge canke yaguhaye izo capacité, uko gushobora kugaragaza ivyo bintu. Rero gwera no munsi reka utangure gukoresha neza ikintu cyose Imana yaguhaye, nimba ari amafaranga, nimba ari capacité canke impano Imana yaguhaye. Burya nakaryo keza Imana yaguhaye kugira ngo ushobore kubigaragariza abandi. Nta giti na kimwe kirya ivyamwa vyaco, ariko abantu begereye ico giti nibo barya ivyamwa vyaco. Sibura ngo muri wewe hari ibintu vyinshi dukeneye, kandi hamwe ibiti bitokwama abegereye ivyo biti, iyumvire hamwe nk'igiti novuga ati nk'abarimyi b'ibigori, hamwe ibigori bitokwera, abarimyi b'ibigori baca babaho mu kigoyi. Rimwe na rimwe barashobora no kwicwa n'inzara mu gihe atabindi vyoba bihari, kubera ko ibigori ntivyabereye imbuto. Rero nawe iyumvire hamwe Imana yoba yaragushize aho uri, muri ico kibano urimwo, iryo shuri urimwo, muri uwo muryango urimwo, aho nyene uri Imana yagushizemwo nka wewe, nka solution y'ingorane zihari, solution ziri muri uwo muryango.
ariko wowe ubwawe uracirondeza, ariko ni igihe cyo gutangura kubimenya ico uri, kumenya ko uri inyishu, maze ugatangura gushira ku mugaragaro inyishu utekeye, kuko muri wowe utekeye inyishu. Izo ngabire za nimba ushobora kuririmba, iyo ngabire yawe turayikeneye. Nimba ushobora kugira nimba ushobora gushira ko stati kuri WhatsApp, burya hari abantu benshi, waruzi yuko muri abo bantu baraba amastati yawe hari abantu barushe, hamwe ubona stati yawe wabaremesheje bishobora kububaka cyane. Rero guhera uno munsi tangura ugaragaze umuco, tangure kugaragaza kwamira abandi imbuto. Hari benshi barushe uno munsi bakeneye kuruhuka, kandi ugiye kuraba inyinshi yo kuruhuka kwabo Imana yashize muri wewe. Rero guhera uno munsi womenya ko muri wewe harimo ivy'agaciro kanini, ntuvyanjanjweko, kuko icyo Imana yashize muri wewe ntiyagishizeho ku bwawe, kuko nta camwa na kimwe igiti cama kugira ngo kizokige, ariko iyo igiti camye cama kubw'ikibano, cama kubw'ibindi byose bigikikuje. Rero natwe kuba Imana yarakuduhaye turabishimira Imana. Rero twizera yuko hari bidasanzwe uri kurama, kandi uramira imbuto abandi bose. Rero ndagushimiye cyane kuba washoboye gufata akano kanya kugira ngo wumvirize ikiganiro yacu. Kino kiganiro kikaba cyagufashije, gisangiza abandi kugira ngo nabo bashobore gutangura kumenya ico batekeye muri bo, ko ari cy'agaciro kandi atari ku bwabo gusa, ariko ari kubw'ikibano kibegereye. Hama rero mwarahezagiwe cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha murakoze.